hariho byinshi byafashwe, ingingo zafashwe zuko abana baje amashuri batazofasha imyaka 2 byo kurera leta muri service patriotique volontaire nk'igisoda bigishwe kurwanya igihugu, bigishwe gukunda igihugu, hamara muri migambi imyaka 2 iheze bagende babandanye ibindi mugabo baca bagenda tumwe tugira kubisikanya kugira igihugu cyacu kice ku murongo. Igihugu kirarwanirwa naho mubwira muri Bibiliya nta namwe atavuga yuko umuntu atiza kurwanira igihugu. Nimusomera abana basuze gusoma muharondere aho bavuga ko atarwanira igihugu turarwanira. N'umuntu maza yetu zabonye bamusangirije imico ifata ingota niwe yasutse mu mabisi ati reka ibyo ni ibintu byateguwe nta murara umugabo urabona ko kurwanira ntabwo muraraba hasi rero abantu baza bararegenza nta kuregenza naho twabwira bajya bakozi b'Imana bati turonderere ikigabane baca bakizana ku nyene. Murumva rero ibyavuye muri komite birakomeye n'ingingo zikomeye zitwa iminsi 2 haba rero icegeranyo twebwe mu mugabo twaraje kugira ama stratégie de mise en œuvre ubu ariko aratangura iyo bizoje mu ministère duce tugorora neza ugora tugorora byanse atubisa. Hari ahantu bakoze ngo igiti kitama ivyama vyiza kizocibwa. Hari ibintu hari ivyama bitamwa, hari abashira ku amazina ya 40 atunguka atabyara yindi ishira hamwe rikaba myaka 40 itagira itabyara yindi ngira cyo bakoze kuvuga tuzobica. Imana ati dondoka nako kagishira ngiri dondoka aba privé aba bikorera twa wararondoka muga ba leta ni ngumba cyo shobora kuvuga yagezeka none mu byo ahagira izunguru sinabona karoro itrapome ibyara fumi kabyara ingoro y'imifuko ibanki asirara izine y'isima hanze agakidandaza technology bacha mu miliyari ya amajana 5 kwa ingoro mitano none tubandanye gute byari ko bidasohoka conseil d'administration zinganuka uriho ndito bakora wapi inama y'imisi yose tugirire none tugirire igiti kitama ibyama byiza izocibwa